n'imyaka inatana bamaze tubabona bari ku rubuga. Nivyo muramaze gukora indirimbo nyinshi cyane, indirimbo nyinshi kabisa kandi zigishije muvuga mu ngano. Rero muri kano kanya mu kubaza kubera iki indirimbo Afrika ariyo ndirimbo muvuga umenga itumye hagurutsa intatana kuduga ruguru, mu gihe twari tumaze kubona indirimbo nyinshi cyane z'intatana, ino ndirimbo kubera ko ariyo muhaye cyane power, muhaye ingufu nyinshi cyane yo gusubira izindi ndirimbo nyinshi mwakoze. Tuje kubera Afrika kandi tuje kandi kubera umugwa mukuru wa politiki Gitega. Sivyakera nabyo nurabizi. Rero twashimye gutanga iyo ntererano yacu hakiri kare kugira ngo duhimirize n'abandi hakiri kare, kuko ibi bintu by'ibiteramo by'Ubujumbura byo kugira ama live ni twebwe Club Intatana twabitanguye. Abandi bari ku rugero rushimishije, bose barabikora. Rero twashimye yuko nabo babona yuko uko imfura hajya yamara imfura itabaye ikigaho. Twashatse yuko rero twoza Gitega naho tukabandanya nk'imfura kugira ngo dushigikire uwo mugambi mwiza wa leta w'uko twogira kapitali nziza ya politiki isa neza ngaha mu ntara ya Gitega, tukaza nayo byose ivyo dufise hariya tukamanyura ko tukazana ngaha naho kugira ngo nagwaruka rwino Gitega burya abantu benshi la plupart n'abartistes kuko umuziki w'Igitega n'uwa kera cyane. Twashatse rero ko abandi bose bakunda kuririmba za ndirimbo zindi nabo babone yuko nakaranga gashobora kugira akamaro. Aho ndavuga yuko twebwe Club Intatana mu bitaramo byacu dukunda gukora nk'Ubujumbura musanze mubona yuko turihisha amahera menshi n'abastare ari bake barashobora kuyagisha ngaha mu Burundi. Twebwe turagira concert ya 50,000 abantu bakuzura. Rero nitwobigira n'Igitega ko yararyambe, ariko abanyagitega ni babona yuko ivyo bintu bishobora gutuma tubigeza kuri urwo rugero mu minsi iza nabo bazobihurumbira babone ko birimo akamaro. Nk'ubuye abartiste bacu hariho abaye hatakandi kazi bakora kubera ivyo nyene yaba mamanza baja gukora bikababesha bakabihurumbira bakabona yuko bishobora kubafasha umwuga wa culture ugashobora gutunga umuntu. Dushaka rero ico kintu tukimanyure tugishikane no ngaho Gitega kandi bigafashanya nuko dushaka gupromotinga na capital politiki. Indirimbo Afrika nkuko bibasiguriye si indirimbo y'u Burundi gusa, nuko kujya kwingoma zitari z'u Burundi gusa, kwari kugira dukangurire izindi club itukume turimba za ndirimbo z'amayaya gusa ngo zo gukosha no gukwana sinzi ari byo urumva habe novuge akaranga ka Afrika muri rusange. Nibaza yuko si indirimbo ya mbere nizokurikira, murabona yuko Afrika indirimbo yacu ikira teja kure, nuwo mugambi dufise nizeye neza yuko n'amanandi bakare bazoronka akarere.
trahi de l'histoire. Imana ntiyaduhaye akaranga ngo tugume tukajyamyeho. Burya sinzi ko musoma Bible, amatarena rya tarena bavuga muri Bible niyo aka karanga kacu, ingoma zacu, intambo zacu niyo tarena Imana yaduhaye. Kandi Imana irakubwira ati utagadandaje umunsi nagarutse zo kubaza ico wungutse. Mbega twebwe tuguma tukajyamye ko ngo twicaye barahiye. Imana niyo yagarafata tuyigira ngo mu gihugu cy'u Burundi gereza kigeranya n'uwo musuku mubi yarose itarenta arama kwidandaza. Gukora akaranga guteza imbere igihugu, kwerekana amasanamu meza y'igihugu no kubironderamo amafaranga, ivyo bintu biteza kujana. Bitajanye ni hahandi usanga amakuru yo gusanga ari mu Rwanda gusa. Wari ufise umuryango uteza kugaburira ucukumurira gukora ibintu vya gusa misi yose. Dutegeza rero gukora akaranga kakaduha amafaranga. Mu bindi bihugu ibintu bijanye n'ingenzi n'akaranga kawo bavuga ko kinjiza amafaranga aruta amafaranga ibintu vya industrie automobile ibinjiza. Mbega twe twaba dufise akaranga katari keza ku buryo katotwinjiza amafaranga. Ariko Imana ntiyaduhaye akaranga ko tugateza imbere, ahubwo yaduhaye akaranga kaduteza imbere. Harageze ko duhindura ico kintu tukagihindura, ntituvuge ngo duteze imbere akaranga, ngo tumbe akaranga gateza imbere gusa, ahubwo iyumvira ingene akaranga ko guteza imbere. Ni muri iyo ntumbero rero ivyo bintu vy'akaranga vyo guteza imbere igihugu no kukaronderamwo amahera n'ibintu biteza kujana. Bitajanye ucubihema. Erega duteza kumva yuko umuntu akorera muri culture n'umwuga yatowe. Duteza kumva ko umuntu ari mu karanga nawe ni umwuga wiwe utegereza kumubeshaho.